Turabaramukije cyane bene data bakunze ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabaye kandi ikaze mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, mugira amushikirizo na jewe Jean Zimana Irambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro nk'uko mubimenyereye abamaze kugikurikirana akatari gake, kandi nkaba ari jewe ndakibatunganiza nkanga kubashikiriza. None rero ndabahaye ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Hanyuma kandi abo tumaranye iminsi muri bino biganiro umutima w'ubugingo byo muri ino minsi, musanzwe muzi ko dufise urukurikirane rw'ibiganiro dusanzwe twataziriye Noheli nziza, aho tumaze iminsi turiko turabashikiriza kuri zino nyigisho za Noheli, tubaganirira ku majambo ya Noheli. Tumaze kubashikiriza ibice bitari munsi y'ibice bitanu, ibiganiro bitanu mu biganiro 10 twateguye kuzobashikiriza. None rero uno munsi twagomba tubandanye n'ubwo rukurikirane rw'ivyo biganiro. Abatashoboye kubikurikirana tubatera intege, tubinginga, tubasaba kumbure kugira ngo murondere akanya mushobore gukurikirana ivyo biganiro ngaha nyene kuri runo rubuga rwa Ntambwe Idahita, kugira ngo bikunde mushobore kumva ibiri muri ivyo biganiro, amajambo yarenganye, niho uca wumva ingene bigenda byuzuzanya. Mu gice ca mbere twaboneye hamwe ikiganiro cavuga ngo urukundo rw'Imana ku bantu, hanyuma mu gice ca kabiri naho twaboneye hamwe cyangwa twarabiye hamwe ikiganiro cavuga ngo ikiganiro ca kabiri cavuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Mu kiganiro ca gatatu naho twabonye ikiganiro cavuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Hanyuma mu kiganiro ca kane twaciye dutandukira ikigabane ca kane canke chapitre ya kane mu gifaransa, aho twabonye ko ico kigabane kizoba kigizwe n'ibiganiro bitanu. Ivyo biganiro bitanu bikazokuranirizwamwo uduce dutandatu, kubera yuko agace ka gatanu n'agace ka gatandatu tuzodukorera ikiganiro kimwe. Gutyo rero ico gice ca kane canke chapitre ya kane izoca ibamwo ibiganiro bitanu byiyongera kuri vya bindi bitatu byarenganye mu machapitre atatu ya mbere. Kino kigabane rero ca kane canke chapitre ya kane tuza twaramaze kubonamo ibiganiro bibiri, aho twabonye agace ka mbere kavuga ngo umumarayika Gaburiyeli kwa Mariya, hanyuma agace kagira kabiri nako twabonye ubuheruka kavuga ngo umumarayika kwa Yosefu. No munsi rero tugomba turabire hamwe agace ka gatatu ko muri kino kigabane cyangwa se muri kino gice, aho kano gace ka gatatu ariko kuvugwa na gace C cyangwa agace ka gatatu kavuga ngo umumarayika abibarira abungere Imana yacu n'ihimbaza. Murumva yuko rero turiko turabigenda. Uno munsi tugomba tubashikize ikiganiro ca gatandatu kigizwe na kano gace ka gatatu muri ca kigabane kigira kane cyangwa se chapitre ya kane. Iyo chapitre ya kane nayo twayise ngo ni abamarayika mwivuka rya Yesu Imana yacu n'ihimbaza. Twari duhisemo kubanza kumera nk'ababibutsa ingene ibyo bigabane byagiye birakurikirana. Kino kigabane rero turimo ntiturakirangiza, ino chapitre ya kane ntiturayirangiza, tuzoyibonamo ibiganiro bitanu byose. Ibyo biganiro bitanu rero bizoba bigizwe n'uduce dutandatu. None uku duce dutandatu ubu tubonye ibiganiro bibiri bya mbere bya kino gice ca kane ko byamaze kurangira. Ubu tugomba tubashikiriza ikiganiro ca gatatu. Ibiganiro bibiri bikurikira tuja turabira hamwe ico bizovuga ko, kandi twavuze yuko kubera yuko ari ikigabane twashizemwo abamarayika twerekana uruhare abamarayika bagize mu ivuka rya Yesu, zino nyigisho nazo zikaba ari inyigisho za Noheli. Ni ukuvuga buri gace kose kagenda kagarukana ijambo umumarayika. Agace ka mbere umumarayika kwa Gaburiyeli kwa Mariya, agace ka kabiri umumarayika kwa Yosefu, agace ka gatatu umumarayika abibarira abungere, agace ka kane umumarayika abibarira abanyabwenge, aburira abanyabwenge. Tuzoraba mu kiganiro cy'ubukurikira ako gace nyene kavuga ibijanye n'abanyabwenge b'inyenyeri, abanyabwenge b'inyenyeri, ingene umumarayika yavuganye nabo, yabaganiriye kandi yababuriye, yatanze imburi. Hanyuma mu gace ka nyuma tuzorabira hamwe uduce tubiri. Agace kazoba kavuga ngo umumarayika abarira Yosefu guhungisha umwana, tuzogafatanya n'agace kavuga ngo umumarayika
abwira Yosefu guhunguka. None rero imbere y'uko dusoma amajambo twifashisha muri kino kiganiro, twagomba ducishemo isengesho, dusenga Imana, twiragize Imana ibane natwe, Imana itugirire neza muri zino nyigisho z'uno munsi. Jewe ndazibashikiriza, Imana inshoboze, impe ibyo mvuga, intamike amajambo, ndonke ibyo mvuga, mbe kuri connection y'Imana, kugira ngo kino kiganiro nshobore kukiremesha, kubera si ikiganiro umuntu agomba aremesha, agomba bashikiriza akoresheje akenge k'umwana w'umuntu. Ni koko n'ibyo umuntu azi nabyo Imana irabica ikabikoresha, ariko ahanini Imana ibiyihimbaye byose ibituronsa twese muri kino kiganiro. Naravuze mu kiganiro cy'ubuheruka ingene naje bino biganiro mpanda bisubiramwo, nkafashwa, nkaryoherwa, nkumva biriko biranyubaka. Narababwiye ingene mu gihugu ca Zambia hariho ibihe nabayeho bitari byoroshe, aho amajambo nagiye nigisha yose nanje yangarutseko, akaba ariyo aza afasha. Ndibuka ari ibiganiro byavuga ku ijambo rivuga ngo ntutinye, nari maze gushikiriza ibyo biganiro, narabyumviriza n'ibindi biganiro bitandukanye, narabyumviriza bikamfasha, bikampezagira. Mugabo ico kiganiro cyangwa se ico kiganiro kivuga ngo ntutinye, kuri runo rubuga ntimwirirwe murakirondera nk'ikiraza, tugomba kuzobigarukana gushasha. Ni ibiganiro bizoba ari ibiganiro 8, biri muri bya biganiro twababwira ko birenga 30 tutarashikiriza. Turindiriye kumbura yuko ibihe bigenda neza tukabitunganya, tukabibashikiriza. Dusenga Imana mu ntunge, kugira ngo mbanje kuja muri byinshi. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ko wabanye natwe muri ibi biganiro kuva mu ntango gushika aho tubigejeje uyu munsi. None rero turaguhaye kaze muri kino kiganiro cy'uno munsi, utuganirize, ugendere imitima yacu, uyibwire amajambo yose biguhimbaye kuyibwira, uciye kuri rino jambo rivuga ngo umumarayika abibarira abungere. Urakoze kuri Imana, turazi ko byose bigushobokera, turazi ko uri umwigisha w'umuhinga kandi w'umuhanga. Uwo wigishije ntayoberwa, uwo wigishije aratahura, uramukonvenka, uramwemeza. Ngo tuganirize rero, imitima yacu yaciye akama imbere zawe, ibyo ugomba byose bitube ko, ibitava ku bugome bwawe byose turavyimuje. Imigabo n'imigambi y'umwansi Satani nitube kure, ibyo ugomba biba arivyo bituba hafi, bitwegere kuko umwambaro twambaye utuba hafi. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen. Nuko rero dusoma amajambo y'Imana dusangira, bene data bakunze ikiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi, aho tugomba turabira hamwe amajambo avuga ngo ni muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Dusoma duhereye mu kigabane ca 2, dusoma imirongo yaho duhereye ku murongo w'8 tugeze ku murongo wa 20. Turabaye amajambo ingene avuga muri ko amajambo kumbure atari make. Kigabane ca 2 umurongo w'8, hanyuma tugeze ku murongo wa 20 turabingene havuga. Indanzi y'amajambo ivuga ngo umumarayika abibarira abungere. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga, baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'Umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira ijya nino, baterwa n'ubwoba. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana, ziti icubahiro n'ikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mubo inezererwa. Baba marayika bahejeje kuva aho bari basubiye mw'ijuru,
nyabungere baravugana bati ngo rero tujye i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ibyo bumvise byose n'ibyo babonye nk'uko babibwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nano majambo dusomye tubonye ngaha uyu Luka, muganga Luka yari umuganga yanditse muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, kandi Luka yanditse inkuru ngo abanje kuzitohoza neza, ko Luka tubibutse kumbure abatabizi, Luka ntiyari intumwa, ntiyari imwe muri za ntumwa 12. Mbere abakomantari bireho bavuga ngo Luka ni umwe ngo muri generation ya kabiri, niwo muri deuxième generation. Tuvuze deuxième generation rero kumbure ngira ngo naho nyine si bose baca babyumva, ariko kumbure abasomyi b'ibitabo bisigura Bibiliya batabumva ibyo ari byo. Ni ukuvuga première generation ivugwa ngaha muri Nouveau Testament, muri isezerano rishasha. Ni generation, ni urunganwe w'abantu babonye Yesu, bagendanye nawe, bamwumvise yigisha, bamubonye imbona nkubone mu gihe ciwe yarakiri ngaha ku isi. Ariko abagiye gukizwa mu nyuma Yesu yari amaze kuja mw'ijuru, iyo yaciye iba generation ya kabiri, canke rwabaye urungano rwa kabiri rugizwe n'abantu batabonye Yesu akiri ku isi, ahubwo bakirijwe, babaye abayoboke biwe amaze kuduga mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, ano majambo dusomye rero n'amajambo yabaye igihe Yesu yavuka, ijoro Yesu yavutsemwo. Mu bisanzwe ibi bice ingene bitonze tuza twamaze gutangwa kuvuga ibyabaye umunsi Yesu yavuka, ariko mugabo kubera yuko tukiri mu kigabane kivuga kwa marayika, tuzovuga ibyabaye imbere. None twaramaze kuvuga ibyabaye imbere yuko Yesu avuka. Ibyo navyo twarabonye yuko abamarayika, umumarayika yagiye kwa Mariya akamubwira ibizoba. Umumarayika twaraye tubonye ejo hahise ko yagiye kwa Yosefu. Ubu naho tugomba tuvuge ibyabaye ijoro Yesu yavukiye, mu gihe Yesu avuka, ingene ababona ubungere biyeretswe n'umumarayika akababwira ibyabaye ko Yesu yavutse. Inyuma yaha naho tuzoraba iby'inyuma y'igihe Yesu yavuka. Tuzoraba iby'abanyabwenge b'inyenyeri bafashe urugendo bakaza gushengerera umwana w'Imana Yesu Kristo yavutse, inyuma y'uko yari yavutse mu minsi yavukamwo bakaza kumuraba. Tuzoraba n'ingene habayeho guhungishwa umwana yariwe Yesu, agahungishizwa muri Egiputa. Urabyumva, ibyo tuzobiva kubera yuko byose tugomba gutumbera kino gice kivuga ku bamarayika n'uruhara bagize. Rero abamarayika, igihe twacentobiza kino gice, twavuze ko abamarayika bakoreshejwe mu kumenyekanisha inkuru z'uko uwo mwana w'Imana yavutse, uwo mucunguzi yavutse. Hanyuma kandi abamarayika bongera baravuga canke se batanga imburi bavuga ku byabaye mu nyuma yamaze kuvuka, igihe cyose haba habonetse umugambi ubangamira ugukura k'uyu mwana. Niyo mpamvu rero muri kino gigabane c'abana bamarayika mw'ivuka rya Yesu tubonye rero ibyabaye imbere y'uko Yesu avuka. Ubu naho tubonye ibyabaye Yesu igihe avuka. Hanyuma mu bice bibiri bisigaye tuzobona n'ibyabaye inyuma Yesu yamaze kuvuka. Hanyuma duce tubona rero gutandukira ibice bizokurikira kumbure ngira ngo bibiri vya nyuma,
tuvuge rero ukuvuka kwa Yesu nyezina, hanyuma duce dusozera tuvuga ku munsi mukuru wa Noheli. Imana yacu nihimbazwe. Nuko rero ntibizobacange nimwabona kumbure tuvuze n'iby'inyuma y'igihe Yesu yavuka, kandi tutaravuga kwivuka, tutaravuga ku byabaye umunsi Yesu yavuka rero nyezina. Imana yacu nihimbazwe, tuzobigarukako. Ni kubera ko tugomba ko kino gigabane, ino chapitre itumbereye kuvuga abamarayika, tubanza tukayivuga neza tukayimara. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero tubonye ngo muri iyo ntara, ni ukuvuga ni muri Betelehemu. Ni Betelehemu. Muri biriya biganiro twabonye byarenganye, twaravuze ku buhanuzi bwari bwaravuzwe mu isezerano rya kera, aho twabonye uvugishwa n'Imana Mika yavuze ngo kandi wewe Betelehemu ngo nturi muto mu namwe mu bihumbi ngo by'Ibuyuda, kuko muri wewe hazomviramwo uzoba sega w'abantu banje. Imana yacu nihimbazo. Twabonye ko Mika yari yaravuze avec précision, akadoma ko neza ahantu Yesu azovukira hariho. Imana yacu nihimbazwe. None rero aha ari ngo muri ino ntara ya Betelehemu, muri ino ntara ngo hariho abungere bari baraririye intama zabo, umukuku w'intungwa zabo. Murabizi ko muri abo abatunze inka, ko habaho ibintu byo kugisha, ugasanga kumbura abantu baravuye mu ntara y'iwabo bagiye mu yindi ntara kuragirayo, kubera yuko kumbura ariho hari amaragiriro, hariyo ubwatsi. Kumbura ugasanga ubwatsi bwarabuze, bwakeshe, burakenye, hanyuma hakabaho kugenda kugisha. Imana yacu nihimbazwe. Rero aba bo twabonye bivugwa ngo muri iyo ntara hari habungere bari baraririye umukuku w'intungwa zabo, barara mu ishamba, bibera hariya mu ishamba bacunze umukuku w'intungwa zabo. Ababungere rero bakora igikorwa cabo, ari abantu novuga ngo babayabaye. Muravyumva namwe ubuzima bari babayemwo bwari ubuzima buciriritse, bwari ubuzima bubayabaye. Umwungere aba mw'ishamba, hariya ahantu hari imvura, hariya imvura igwa ikamunyagira, hariya ahantu hari imbeho y'igikonyozi, akabayo akararayo. Muca muvyumva namwe imibereho yabo n'imibereho iciriritse. Ubuzima bwabo nibaza ko novuga ngo si ubuzima do luxe, si ubuzima bwiza, si ubuzima novuga ngo bw'abakire, si ubuzima bw'amafyeri, si ubuzima bw'ikirori. Abungere nabo murazi ubuzima kumbure babamwo, abatabizi nabo mwihangane, kumbure ni kubera ko kumbure ngo mwabaye kumbure mu buzima mutazi ibyo by'abungere ibyo ari byo. Ariko abungere baragira intama zabo bakaca bongera bakararayo. Nibaza ko muri kino gihe abatari bake baragira bataha, cyangwa ugasanga barubatse n'amazu bararamo, novuga ngo sufuro y'uruhongore kumbure, hama usanga bafise ahantu barara hafi y'imikuku yabo y'inka zabo. Rero ababungere bari mu bikorwa byabo bya misi yose. Ku murango bararagira, hanyuma mw'ijoro naho bakarara izamu, kugira ngo ntihagire igikoko c'inkazi, ntihagire idubu, ntihagire intambwe, ntihagire kumbe n'ibindi bikoko kumbure bikomakomeye bishobora kuza ngo bihave bibiba imyagazi y'intama, kuko byose haba hariho intama ntonto na niniya. Ico gihe hari hagwiriye ubworozi bw'intama, ntibari boroye inka, bari boroye ahanini intama. Rero mw'ijoro baca barara izamu. Birumvikana yuko kumbura habaho kugomborana, bamwe bakaryama, abandi bakarara irondo, bagaterama bakaba amaso, hama hakabaho kuza baragomborana. Ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umuntu yokwiyumvira ubuzima bw'abungere
ingene baba babayeho, ingene bashobora kuba kumbure uraje umuntu aba mw'ishamba n'inzoka ziba zihari. Tumenyereye kubona no mu mihana yacu iyo hafi hariho ivyatsi hariho ishamba usanga inzoka zateye mu mazu yegereye aho hantu kubera inzoka ziba mw'ishamba. Imana yacu nidutabaye. N'ubwo buzima rero barimwo abungere nibwo buzima bari bibereye, mu gihe hariho abandi bari bibereye mu mazu kumbure ajererenze y'ama etaje meza meza mu gisagara ca Betelehemu no mu gisagara kumbure bindi nkuko tubibona no muri kino gihe, ariko bobo bibereye mw'ishamba, niwo mwuga wabo, niko kazi kabo, nibwo buzima bari babayeho. Ikindi naco turazi ko abungere ntibashaza, ntibaronka umwanya wo gushaza, ntibaronka umwanya wo kuja mu kirori, ntibaronka umwanya wo kuja mu minsi mikuru za Noel na Bonane kumbure ntibazihimbaza, ntibaronka umwanya wo kuja ku Masaga Plage n'ahandi, ntibaronka umwanya wo kuja ku mucanga hariya, ntibaronka umwanya wo kuja kumbure mu bunywero, mu butambiro. Oyaye n'ubuzima novuga ngo ubuzima butameze neza, butaryoshe. Imana yacu nidutabare. Biberaho muri ubwo buzima ababungere babaho bari maso, baraririye umukuku w'intungwa zabo, bararirondo kugira ngo ntibibwe intama zabo, ntihagire ibikoko by'inkazi byoza kubiba intama zabo. Rero Bibiliya ngaha ntiyerekana ngo ubwo buzima bari babumazemo igihe kingana iki, ariko icyo yerekana yuko ijoro rimwe batari biteze, batari bazi yuko bafise vizite y'umumarayika avuye mu ijoro. Igihe kimwe, ijoro rimwe, tutazi ngo zari itariki zingahe, bakoze akazi kabo nk'uko bahora bagakora, hanyuma baragomborana kwa kundi ku marondo bahora bagomborana. Biberaho uko nyene nuvuga ngo mu buzima nuvuga buri normal uko nyene, ariko ntibamenya yuko uyo munsi bafise visite speciale. Ijuru ryabiyumviriye ko ryarungitse intumwa ngo ize kubagendera, ize kubatemberera, ibatere iteka, ibatoneshe, ibabwire ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bw'akanyamuneza, babubwirwe mu gihe hariho abandi bakomeye, abami ba Herode n'abandi batabibwiwe, batabimenyeshejwe, ntibamenya ko iryo joro bafise ubuntu budasanzwe bwo kwibigwa amabanga. Kubera iki? Hariho akarangamutima aba babungere bafise gahuye n'uyu mwagazi w'intama w'Imana, kuko tubona ko Yesu Kristo handi yitwa ngo ni umwagazi w'intama w'Imana, kandi abungere nabo nibo bazi agaciro k'umwagazi w'intama. Abungere nibo bazi guprena en charge, kugira ngo kwitaho, kwitwararika, gufata neza, kubungabunga ubuzima bw'umwagazi w'intama, kuko ari abungere b'intama. Imana yacu nihimbazwe. Rero ntibari bazi kw'iryo joro baza kugendererwa n'umumarayika. Rero ngo bibereye kuri rya zamu, bareretse, bari maso, kuko iki kintu cyo kurereka kirahambaye cyane mu bwami bw'Imana. N'igihe Yesu azogarukira, igihe inzambi izovugira, abazoba bari maso, abazoba badasinziriye mu buryo bw'imukemu, abazoba babaye ku izamu, abazoba bateramiye ubugingo bwabo, abazoba bari maso mu buryo bw'imukemu, nibo bazokumva inzamba, nibo bazokumva yuko umukwe aje, nibo bazokumva yuko umwagazi w'intama w'Imana agarutse aje kubatora. Abazoba bari maso. Rero ibi bintu ntibyapfuye kuba au hasard, ntibyapfuye kuba nk'aho mengo ni gihamana. Oyaye, abungere barafise icyo basigura mu bwami bw'Imana. Bari abantu baba maso, bateramiye umukuku w'intungwa zabo, bari abantu bazwi yuko bazi icyo arico, bazi agaciro k'umwagazi w'intama. Bari abantu bakunda ubworozi, bababaye intungwa zabo, kandi bari abantu bamba bari maso, barikanuye kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cobaca mu ryahumye. Rero ijuru
ryahisemwo abo bungere, ribiyumvira ko riravuga ati rero ubuno butumwa reka tububwire abungere, reka mu bantu ba mbere twibire iryo banga turyibire abungere, tubabwire n'aho babonekana ko baciriritse, n'aho babonekana umengo n'abantu babayeho ubuzima bubayabaye, n'aho babonekana umengo ni ntabwa. Namwe soma komantere iraho biblike isigura kuri ibi bintu bijanye n'ubu butumwa bwiza bwavuzwe mu gitabo ca Luka, sanga baravugamo ingene Luka yaciye akarongo, yasurinye, yashize imbere, yashimikiye cyane kukungena Imana ibabaye kandi yitwararika abantu bari barabaye intabwa, abantu bari barasuzuguwe, abantu bari bari mu ijambo, abantu batari bitaweho, abantu atawarababaye, abantu n'ubwo bari barahindiwe inyuma y'igisagara. Luka yerekana ingene Imana abo bantu biyegereza, kandi kukaba nkako twabaye muri ca kiganiro ingene Mika izi circumstance yavugishijwe mw'aya majambo, ngo hari abantu bari basigaye ari abantu ngo baboro banyagupfa, ngo hakaba n'abandi bitwa ngo ni banyagukira n'abakire bica bagakiza. Ico gihe rero habonekana ngo ubusumbasumbane ndenzarugero. Muze murabe kiriya kiganiro kivuga kukungeneye ukuvuga kwa Yesu Kristo kwari kwaravuzwe mw'isezerano rya kera kiriya gihe. Ni ikiganiro kigira kabiri, muze mukirabe. Rero aba bantu b'intabwa, aba bantu babaye, aba bantu ngo bagayitse, ariko mugabo bafise amakarakterisitike ibibaranga, bafise indangamuntu irimwo ivy'Imana igomba ku bantu bari mu rugendo ruja mw'ijuru. Aba bantu baca baragendererwa. Umumarayika rero ngo bagize gutya baza babona umumarayika ngo araje, ngo acahagarara ngo iruhande yabo, maze ngo umuco mwinshi turabasirasira, ngo ubwiza bw'umwami ngo buca bubakayanganira irya nino. Aho hantu hose bari babona ubwiza bw'Imana ngo burabakayanganiye, babona umumarayika ahagaze impande yabo. Imana yacu nihimbazwe. Babonye umumarayika rero ahagaze impande yabo aho bibereye mu ishamba, bakabona umuco urabarasiye, bakabona ubwiza bw'Imana burabakayanganiye ngo impande zose, nuvuga mu yandi majambo ngo hacamira nk'aho umengo ni ku murango. Ico gihe rero ngo ababungere yavuze ngo baca bafatwa n'ubwoba bwinshi. Imana yacu nihimbazwe. Baca barajugumira ati yo tubonye umumarayika we, mbega ikintu kimukuye mw'ijuru ni giki? Muri bijya biganiro byarenganye ko babwiye ingene mu Bisirayeli umumarayika bamufata nk'aho ari Imana ubwayo yiyiziye. Presence y'umumarayika kuri bo babona ko ari naco kimwe n'uko Imana ariyo ibagendeye, kubera yuko bari bazi ko umumarayika adapfa kuza hobyo, adapfa kuva mw'ijuru aje gutembera mw'isi, ataba aje kuraba amagorofa yo mw'isi. Ibyo nta mwanya bifitiye, afise ibindi ajejwe mw'ijuru. Bari bazi yuko barinze babona umumarayika yaba ari Imana ubwayo yisidukiye ikaza ije kubagendera, kubera bari bazi yuko Imana ubwayo ije bose boca bapfa yoca barandura. Rero mu gishingo c'uko Imana iza, bari bazi neza yuko Imana ituma umumarayika wayo. Rero ngo igihe cose hagize umuntu yiyerekwa n'umumarayika, ngo yaca afatwa n'ubwoba bwinshi, akagira ubwoba bwinshi yimva ati mbega umumarayika yoba aje kumbwira iki gabasha? Mbega ubwo by'ukuri niyoba aje kumpana kubera ibyaha kumbure noba narakoze? Mbega baca bagira ubwoba. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngo baca bafatwa n'ubwoba, baratinya, barajugumira, bagwa igihumura, batangura kwibaza ikintu kizanye umumarayika. Kumbure umuntu agaragaje kwiyumvira, yo kwiyumvira ati kumbure ngira ngo
batanguye kwimata ubwo niyo bariho umwungere muri twebwe yoba yarazurumye intama z'abandi, intama za databuja, mbega ga yemwe ubwo niyo hariho umuntu yoba yarakoze ibyaha, mbega muri twebwe yoba ari inde? Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro mutima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma rero bagifise ubwo bwoba, bagitinya, bakijugumira, hanyuma ngo umumarayika ababwira rero ku murongo wa 15 abwira abungere amajambo avuga ngo ku murongo w'10 umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, umumarayika bagifise ubwoba aca arababwira tumve mwabungere mwe, yemwe bana bato, mwebwe mubonekana umengo muri ntabwa, mwebwe mubonekana mubaye mu buzima bubayabaye, mwebwe nyine mubaye mw'ishamba, atawubahakeya, atawubitwararika, ntawubabaye ubuzima bwanyu ngo yiyumvire ngo igikoko cahava kibarya, ntawiyumvire ngo mushobora kugira ibyago umwanya uwo ari wo wose. Mwebwe nta muntu abonekana ababaye ibyanyu abitwararitse. Yemwe bana bato, mwabungere mwe, mwebwe nyine muba muri ubwo buzima, mwebwe nyine muba muri ayo makondisiyo, umva nimutinye, reka gutinya. Mwabamaze kwishiramwo yuko iminsi yose twebwe abamarayika hagize n'umwe aza akabonekera umwe muri mwebwe, mwoca mwiyumvira yuko yobazamwe no kurimbura abantu bacumuye. Mutubonamwo inkota, mubona ko umengo tugomba kurarika twice abantu bacumuye, umengo tuzanywe no guhana. Ariko umve ndababwira ubutumwa butandukanye n'ubwo mumenyereye, ndababwira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwari mwiteze. Mwari mufise ubwoba mwiyumvira ngo karabaye, ubwanyu burashize, tuzanywe no guhana. Oya, ariko jewe sinzanywe no guhana, ahubwo nzanywe n'ubutumwa budasanzwe, nzanywe n'ubutumwa spesiyale, nzanywe n'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Kandi ako kanyamuneza rero kanzanye nzanywe no kubamenyesha n'akanyamuneza kazora ku bwoko bwanyu bwose. Imana yacu nihimbazwe. Nimutinye urupfu mwiyumvira ngo noba nzanywe no guhana, ekaye habanamba, sinzanywe no guhana, ahubwo nzanywe n'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazora ku bwoko bwanyu bwose. Imana yacu nihimbazwe. Aba bawungere rero bato barumva ati erega birahindutse, dutumwe ko ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Arababwira rero ibyabaye, ababwira yuko havutse umwami mu gisagara ca Dawidi, kandi kuwo ari we Kristo umwami. Imana yacu nihimbazwe. Atarabaha n'ikimenyamenya ngo muraza gusanga umwana w'uruyoya aryamitswe mu bwato bw'inka, azingiriwe ko impuzu y'uruyoya, n'ibindi twabonye. Imana yacu nihimbazwe. Mu biganiro byarenganye twarababwiye intambwe zakunda kuboneka mu butumwa buvuga yuko hari umuntu adasanzwe agiye kuzovuka, aho twababwiyemo yuko umumarayika byashika agatanga n'ikimenyetso kugira ngo abo bantu babwiwe biyeretswe n'umumarayika. Ico kimenyetso nibagenda bakagisuzuma bakibasanga arico, babone kwizera, kubera ko akenshi baba bagize ubwoba bw'ibyo babwiwe n'umumarayika, bakumva bibagoye kwizigira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Hanyuma rero amaze kubabwira ibyo, ngo hamwe n'uwo mumarayika ngo haca habonekana ingabo nyinshi zo mu bintu, kuvuga abamarayika, habonekana ngo abamarayika benshi mw'ijuru.
hanyuma ngo bararirimba amajambo baririmbye bavuze ngo icubahiro ni kibe ku Mana hasumba ijuru no mw'isi amahoro abe mubo inezerererwa Imana yacu nihimbazwe. Ngo bararirimba iyo ndirimbo sinamenya ngo yamaze umwanya ungana iki, sinamenya ngo yarizwe n'amaverse angahe, ariko bararirimba muri melodi y'ijuru. Abungere bumva kuririmba, bumva guhimbaza, bumva umunezero, bumva akanyamuneza kadasanzwe abamarayika bafise iryo joro, mu gihe abandi bisinziririye, mu gihe kwa Herode basinziriye, mu gihe abaherezi basinziriye, mu gihe abantu batandukanye basinziriye, mu gihe abandi bose bisinziririye, ariko bobo kubera yuko bari maso bateramiye umukuku w'intungwa zabo, bumva kuririmba kw'abamarayika bahimbaza Imana bavuga ngo icubahiro ni kibe ahasumba ijuru no mw'isi amahoro abe mubo inezerererwa Imana yacu nihimbazwe. Abamarayika bari banezerewe, sinzi ibicurarangisho bacuraranze uwo mwanya, kumbure tuzobimenya nitwagerayo, bazotubwira, bazoshira muri raranje, bazobisubiza inyuma hama babitwereke Imana yacu nihimbazwe. Bivuga ko ca gihe Satani yakorogwa mw'isi, abamarayika bavuze ngo isi ibonye ibara, abo mw'isi babonye ibara. Kubera iki? Kubera yuko ngo umurevyi ariwe Satani yaramanutse ngo afise uburake budasanzwe mw'isi. Imana yacu nidutabare bene data bakunze bakino kiganiro umutima w'ubugingo cumi na munsi. Hanyuma rero twabonye ngo bamaze guheza kuririmba, wa mumarayika aca aragirane ngo aca aragenda agirane asubira mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe, basubira mw'ijuru. Hanyuma rero basubiye mw'ijuru, babungere rero babonye ya korari igiye n'abo marayika yabiyereka agiye, baca baravuga ati umve rero ingo tugende bagisime. Oyaye kubw'ibyo tubwiwe, kubw'akanyamuneza tubonye abamarayika bafise, kubw'iri jambo ridasanzwe twari twarumvise mu majambo y'abavugishwa n'Imana ko hazovuka umucunguzi, ko Isirayeli izoronka umucunguzi, ko tubwiwe ibi bintu. Oya nitwoba tukiryamye, nitwoguma ngaha, sinzi ngo iryo joro zari saha zingahe. Baca baravuga ati nimuze tukwakwanye, haguruka tugende tuje kuraba i Betelehemu ico kintu tubwiwe n'umwami Imana cabaye icarico. Imana yacu nihimbazwe. Babungere rero ngo baca baragenda, bagenda kurondera aho uwo mwana yavukiye. Bashitseyo baca basanga ibyo babwiwe n'umumarayika niko biri, mbere ngo baca barabwira abantu basanze ngaho ibyo babwiwe kuri uyo mwana. Abantu rero bose bari ngaho ngo birabatangaza amajambo akomeye babwiwe kuri uyo mwana, kumbure kuko bobo ntibari bazi ko ari umwami w'abami yavutse. Wasanga baje kwibarutsa Mariya, bamubwira ati yo uragakira Mariya uragakira. Icyo gihe hari iminsi yabayemwo urusansuma, murabyumva ko hariho abantu benshi bari bahuriye iyo bataherukana, batari baherutse kubonana, ibintu nyene nk'ibyo, ariko mugabo batazi amakuru yabyo. Hanyuma rero bakavuga turagakira Mariya uribaruka, bari kuvuga ngo baravuze ngo urabyara benshi ume kamwe, ariko mugabo kandi ibyo uko bari bafise bo basanzwe bari bakeje umuvyeyi, nizera ko ariko bamukejeje. Ariko ngo Mariya wewe ngo yumvise ayo majambo ngo ayabika mu mutima, ayiyumvira ko Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, babungere rero bahejeje kuraba umwana bakabona nibyo ibyo babwiwe byose bakabibwira abo bantu, ngo baca baragaruka baza nabo ngo bahimbaza Imana. Bakigenda ntibagiye barahimbaza Imana, bajanye amatsiko yo kumenya ibyabaye, yo kuraba ibyo babwiwe ko ari iby'ukuri. Ariko ngo mu kugaruka bamubonye uwo mwana, basanga ajyanitswe mu bwato bw'inka, azingiriwe ko impuzu y'uruyoya nk'uko babibwiwe. Ngo baca bagaruka cette fois
banezerewe bahimbaza Imana, bashima Imana mu mutima, baririmba amatazirana Imana yacu nihimbaze, kubera yuko uko bagiye siko bagarutse ari ikintu gishasha kibaye c'umunezero, yuko ibyari byarahanuwe hagisigaye imyaka irenga 1000 ngo bibe noneho bishitse, bobo bariho mu runganwe rwabo, bakaba bagiriwe ubuntu bwo kubona umucunguzi, umwami w'abami. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, tuno munsi twabonye rero mu murongo w'10 havuga amajambo umumarayika yababwiye, ababwira ngo umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Imana yacu nihimbazwe. Nta n'amajambo twabonye umumarayika yababwiye agomba kubahumuriza, kuko bari bafise ubwoba butewe nuko babonye umumarayika, kandi basanzwe bafise ibintu basanzwe bazi biranga umumarayika iyo aje mw'isi, ko ashobora kuba aje guhana ibitagenda neza. Aca ababwira ngo ubutumwa mbazaniye jewe umumarayika nkuye mw'ijuru iri joro. Kino gicugu ni igicugu gisumba ibindi bicugu byose mwabonye. Iri joro ni ijoro risumba ayandi majoro yose mwabonye. Yemwe mwabungeremwe mubayeho muri ubwo buzima, mubona umengo bizoherera ngaho, mubona umengo ntibizokunda, mubona umengo ntibizocamwo, mubona umengo murihebye, murabo kwiheba, murabo kwitwa intabwa. Ariko mbazaniye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza, mbazaniye ubutumwa bubasha kuzana akanyamuneza ahatagira akanyamuneza. Ubuzima bumaze n'iminsi n'ubuzima butarimo akanyamuneza, ubuzima bumaze n'iminsi n'ubuzima bwuzuyemo umubabaro, ubuzima bumaze n'iminsi n'ubuzima bwuzuyemo amarira, ubuzima bumaze n'iminsi yemwe mwabungeremwe n'ubuzima bwuzuyemo amadeception. Kumbure bamwe murakora ariko ntimuhembwe, kumbure bamwe murakora bakavuga ngo mwakoreye inkorofani, mwakoreye ubusa nk'inkorofani. Kumbure bamwe murakora bakavuga ngo yakoreye zabera, kumbure bamwe murakora mugabo mukarenganywa. Imana yacu nidutabare. Amasezerano muba mufitanye n'abakoresha banyu ugasanga ntibayubaha, nimba bari bavuze ko ku mwaka muzohembwa kumbure intama zingahe, ugasanga umwaka uraheze ntibabahembye, musa n'abakoreye ubusa, mubandanije mukorera ubusa nyine. Ariko umve ubutumwa mbazaniye, yemwe bantu muri ibyo bihe bigoye, yemwe bantu muri ibyo bihe by'umubabaro, jewe umumarayika numwe n'Imana ngo mbazanire ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazobabako n'ubwoko bwanyu bwose. Ubu butumwa mbazaniye bunyegejwemo akanyamuneza kazoba kuri mwebwe, kongere kaba no ku miryango yanyu. Birashoboka yuko atakazoza keza mwebwe ubwanyu mubona ku buzima bwanyu no ku buzima bw'imiryango yanyu n'ubwoko bwanyu bwose, ariko mbazaniye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazobabako mwebwe ubwanyu hamwe n'ubwoko bwanyu bwose. Imana yacu nishimwe. Ubu butumwa bunyegejwemo ibyishimo, ubu butumwa bunyegejwemo akanyamuneza, ubu butumwa bunyegejwemo umunezero. Ubu butumwa ni ubutumwa buhanagura amarira uwari amaze iminsi arira. Ubu butumwa ni ubutumwa burimo ibyishimo. Ubu butumwa ni ubutumwa busubiza ubugingo ahantu hatagira ubugingo. Ubu butumwa ni ubutumwa buzima. Ubu butumwa si ubutumwa bw'iterabwoba. Mumenyere ko umengo tuza ngo n'ubutumwa bw'iterabwoba, ariko uyu munsi hoho sinzanywe n'ubutumwa buca ivutu, ariko nzanwe
n'ubutumwa bw'akanyamuneza. Imana yacu nihimbaza ubwo butumwa bwo buvuga ngo umve umukiza abavuke mu gisagara ca Dawidi. Iri joro nyene umukiza yavutse mu gisagara ca Dawidi, kandi uwo mukiza niwe Kristo umwami, wa wundi yari yarahanuwe niwe yavutse. None rero n'ikimenyamenya mugende muraza gusanga umwana uku ahantu hameze uku. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi tugomba kuba dusa n'abasozera kino kiganiro. Mwamaze kumva ko umumarayika yabwiye abungere ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Buno butumwa bwa bino biganiro bya Noheli tumaze iminsi tubashikiriza, urumva ko tutaranabiheza, tugeze hagati na hagati. Kino n'ikiganiro ca 6. Buno butumwa ni ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kuri wowe uri kurakurikirana bino biganiro bya Noheli. Wowe washoboye kubikurikirana, ndizera nakekeranya ko wumvise ko ari ubutumwa bw'amahoro, ko ari ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza, ko ari ubutumwa bubasha guhindura umuntu kugira ngo uwopfuye urupfu rubi ntaba agipfuye rubi, ahubwo azohabwa ubugingo budashira. Twabibonye mu kiganiro ca mbere ko ijambo rivuga ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko azohabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbaza. Wene data, dutumbereye kuvuga yuko rero ibi biganiro twataziriye ngo ni bya Noheli cyangwa Noheli nziza, ni ibiganiro binyegejwemo ubutumwa bwiza bw'amahoro, ni ibiganiro binyegejwemo ubutumwa bw'akanyamuneza. Niwabyumvira, niwashira mu ngiro ico buno butumwa bwa bino biganiro buvuga, niwakurikirana iyi nzira bino biganiro biguhanura gucamo gukurikirana, ndakubwiza ukuri yuko bino biganiro binyegejwemo ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kagomba kuzanira amahoro umuntu wese abwizeye. Niwabyizera ibi biganiro biriko birakubwira, niwizera aya majambo, ukizera uyu mwami w'abami yari yaravuzwe ko azovuka agacungura abantu, kandi akaba yaraza akabacungura, niwamwizera, umwizera wese ntazopfa rubi, ahubwo azohabwa ubugingo budashira, kuko bamwakiriye bose abaha gucika abana b'Imana. Kandi urupfu nta bubasha ruba rukibafiseko, urupfu nta jambo ruba rukibafiseko, kuko ibya kera biba bishize, baba bacitse icaremwe gishasha. Ubu butumwa rero buvuga kuri Noheli nziza ni ubutumwa bw'akanyamuneza, ni ubutumwa bukubwira yuko hariho uwaje mu isi akavukira mu isi y'imibabaro ku bwawe, kugira ngo agucungure urupfu ku musaraba, hanyuma ngo nawe usigane igikorwa kimwe cyo kumwizera no kumwakira, maze niwamwizera ukamwakira, aca atuma uronka ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, sinzi ibihe rero urimwo, sinzi uko umeze, sinzi ko wamaze kumwakira, sinzi ko wamaze kumwizera, sinzi ko izi nkuru za Yesu uziha agaciro. Birashoboka yuko umaze iminsi utaziha agaciro, birashoboka ko umaze iminsi utaramwakira, birashoboka ko umaze iminsi mu byaha, birashoboka ko umaze iminsi ubohewe mu byaha by'ubwicanyi, by'ububeshi, byo kurenganya abandi, by'ubusuma, by'ubushakanyi, by'ubusambanyi, by'uburozi, by'ubupfumu, byo kuraguza. Birashoboka yuko ubohewe mu biyayuramutwe, birashoboka yuko wabaye umuja w'ibyaha, ariko ubu butumwa bukugeze kuno munsi n'ubutumwa
ubutumwa bw'amahoro, ni ubutumwa bw'akanyamuneza. Nk'uko twabonye rero bano bungere baciye bavuga bati buno butumwa ntitwokwicara, ntitworyama, ntitworindira n'umunyana mutoya, ahubwo reka duhaguruke tugende turabe ko ibyo tubwiwe ari ibyo Imana yacu nihimbazwe. Nawe rero niwahaguruka ugaca ukava mu byo urimwo ugaheba ibyo urimwo, birumvikana yuko buno butumwa babwumvise nta mwungere n'umwe yari kwemera gusigara ngaha ngo ntaze kuraba ubwo butumwa bw'akanyamuneza. Nca niyumvira ingene basize imikuku yabo yose mu ishamba kubw'umunezero, bakavuga ngo turagiye dushengere uyu mukiza yavutse, bagasiga intunga zabo mu gahinga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, nawe ndaguhanurira guheba ibyaha urimwo, ndaguhanurira guheba ingeso mbi urimwo, ndaguhanurira guhinduka, ndaguhanurira kwihana, kwakira umwami Yesu ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Kandi niwamwakira ucuronka amahoro, ucuronka umunezero. Twabonye ngo ababigisha bano bungere ngo bavuyeyo bahimbaza Imana, bavuye kuraba uyu mukiza yari yavutse. Imana yacu nihimbazwe. Nawe niwemera ugahaguruka ugaheba ibyo urimwo, ugaheba ibyo umazemo iminsi, ukaza gushengera uyu mwami, ukamwakira, ukamubwira ngo mbabarira, maze iminsi mu byaha, maze iminsi nkora ibitaguhimbara, ndakwinginze ngo mbabarire, ndihanye, nanjye ngomba yuko buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza bunshika ko bukambako, nanjye nka bumwe mu bantu bari mu mugabane bazohabwa ubugingo budashira. Niwagira gutyo bica bigenda neza, Imana itukugirira neza. None rero nano majambo bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, urabona ko n'amatara aciye acika, tugomba tubigarukirize ngaha, ariko mugabo ndizera yuko mwamaze kumva ico dutumbereye kuvuga muri kino kiganiro tuno munsi. Nano majambo rero kuko turabira hamwe ibyo umumarayika yabwiye abungere, ingene umumarayika yabibareye abungere, kandi tubonye yuko ababungere nabo baciye bagenda kumushengerera. Byumvikana ko bari bamwakiriye, bari bamwemeye, bari bemeye gukora ibyo abipfuza ko Imana yacu nihimbazwe. Rero uri umuhigwe wewe wemeye kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, utuba muri uno mugabane w'aba bantu bazohabwa ubugingo butazoshira, kuko buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza wemeye kubwakira. Senga Imana tuzoshora mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha, aho tuzorabira hamwe rero ingene umumarayika yabwiye abanyabwenge b'inyenyeri iby'aya makuru yuko Yesu yavutse. Mwakoze cyane kutwumviriza, mwakoze cyane kudutega yombi, mwakoze cyane kubana natwe kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika aho kigarukiye. Umwami Imana abaha umugisha, abazirikane ko ibyiza, abibahanure ko kugororoka, abagirire neza, abane namwe, ababere inyishu. Mwami Imana turagushimiye cyane bane majambo twumvise muri kino kiganiro. None rero umuntu wese yemeye kwakira buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza, turamusengeye umugize ko imbabazi nk'uko aziyatuye ko, nk'uko azisabye, numubabarire, numweze umutunganye, numugirire neza, nubane nawe, numubere byose muri byose. Buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza ko bwakiriye nawe abe mu mugabane w'abantu bamaze kuba barega ibyaha byabo, barindiriye ubugingo budashira. Urakoze kuri Imana, turagushimiye muri byose na hose, n'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen.